Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira na amakuru adahumuriza ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Murazi ko kuri rigenekerezo aho yari bufate indege yerekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira turayagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Aka kanya amakuru adushikiye na amakuru adahumuriza turi buyagaruke ko yose idonido. Reka nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora kaniko karyo ndagusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazi jya nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Kuri ubu amakuru akomeye cyane na amakuru ava mu gihugu ca Tanzania nyuma yuko hatanzwe itegeko ry'uko umukuru w'igihugu agumizwa mu ivuriro ryo muri Tanzania. Amakuru adushikiye nuko umukuru w'igihugu yari bugaruke nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko ibihangange bikaba vyace bishirako itegeko yuko Evariste Ndayishimiye adategerezwa kugaruka mu gihugu c'u Burundi, na cane yuko amagara yiwe ageramiwe. Umupfumu wiwe aturuka mu gihugu ca Tanzania nkuko mwahora muvyumviriza ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, na cane yuko bivugwa yuko ari we ariko arakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu. Angeline Ndayishimiye ndayubaha nyuma yuko ashitse nga mu gihugu cacu c'u Burundi hari amajambo akomeye cyane yobagira ashikirize ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Mu biganiro yahaye bamwe mu bakenyezi batandukanye na bimwe mu bihangange vyo mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu bw'amasoko yacu, n'amakuru akomeye cyane adahumuriza na gatoyi ku magara y'umukuru w'igihugu. Nyuma yuko bibaye yuko umukuru w'igihugu yari yitavye inama hagati y'iyo yararongoye, kuko yahora arongoye akarere k'ubuseruko bwo ni muri Afrika y'ubuseruko EAC. Amakuru adushikiye rero ibintu vya bihejeje gukomera cyane, na cane ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika yaciye afata ingingo ikomeye cyane aho yagaragaye mu mpuzu nshasha. Kuri ubu hataramenyekana imvo yavyo, turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. General Prime Niyongabo n'akarwi kiwe binyegeje mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bo bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu masaha y'igitondo niho hongerejwe umutekano. Gushika ubu hakaba hataratahurwa ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Amagara y'umukuru w'igihugu nyuma yuko bamuhaye ishano bakaca babona yuko adapfuye kuri ubu bahinduye iyindi ngingo bakaba bagira bafate iyindi ngingo yo kugandagura umukuru w'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niko agaragaza umubabaro nk'uko tugira ngo tuze kubashitsa ko amajambo akomeye cyane yashikirije ibihangange. Nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yankiwe n'umuhanuzi wiwe ari ngaha mu Burundi, biravugwa yuko ibintu vyaba biboneka yuko ubugambanyi bwo bwatanguye mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru tugira ngo tubashitse ko amajwi y'agacamutwe, biravurwa yuko Jodel Ndayishimiye hamwe na Keri Nkurunziza ari bo bagendaniye umukuru w'igihugu. Kuri ubu aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye, biravugwa yuko bararungitswe abagambanyi bavuye muri wa mugambwe wahora uha igihugu c'u Burundi amategeko gukorera muri Tanzania witwa CCM. Andi makuru adushikiye turi buze kugaruka ko muri aya makuru abandanya kudushikira hari ibisubizo kuri ubu ngubu umuhinga mu vyerekeranye n'amagara y'abantu ahejeje gushikiriza. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye birakekwa ko yoba agwaye nk'umuhisi Petero Nkurunziza ubwo yari aremvye cyane agaca yitaba umuremyi. Hari amakuru tugira ngo tubashitse ko yose idonido. Wowe ico usabwa maruka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazi jya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turaza kugaruka kuri aya makuru avurwa ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye.
ndabibutse yuko bibaye nyuma yuko yari inama yahuzaga abaperezida. Kuri ubu rero ibintu bihejeje gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi, bikavurwa yuko umutambukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha nyuma yuko ashikirije ayo majambo, igihanganje General Prime Niyongabo n'inderetsi yiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Nihe ngingo yoba ivuye mu myanzuro ya General Prime Niyongabo nyuma yo kumviriza amajambo akomeye cyane y'umutambukanye w'umukuru w'igihugu kuba yarahaye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Biravugwa yuko Reveriyano Ndikuru y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yoba yaratanguje kiroberi mu ishamba ry'icimeza ikibira. Ayo makuru yose reka tuyagaruke ko muri iri donido ry'amakuru twabateguriye. Ndabibutse ko Perezida Salva Kiir niwe aramutswa umuryango wa EAC Somalia nayo yakiriwe muri uwo muryango. Hari ku igenekerezo ry'ejo haheze nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari nawe yahora arongoye uwo muryango wa EAC, kuri ubu ngubu yoba yarahererekanye ububasha hagati yiwe n'uyu Perezida Salva Kiir nyuma yuko yari aremvye cyane ariko arataha mu ivuriro. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko yabereye Arusha muri Tanzania yafashe ingingo zikomeye cyane. Igihugu ca Somalia cakiriwe k'umuryango mu gihugu kuri ubu ngubu cakiriwe nk'igihugu kigira 8 kigize uwo muryango. Somalia yinjiye inyuma ya RDC. Isigaye nanone ari umuryango munini ugizwe n'igice nanone kirimwo ubutunzi bukomeye ariko kandi gifise ingorane zitoroshe. Ibi biganiro twarabibashikirije ku igenekerezo ry'ejo, ariko reka tubashitse ko igice ca kabiri. Ni gake cyane kuri ubu ngubu muri ibi bihugu bivugwa yuko hari ubutunzi ariko bikaba biri mu bibazo bitoroshe. Ni gake kari inyuma nanone cyane mu nzira ya demokarasi no kubaha agateka kazina muntu muri ibi bihugu bigize EAC. Iyo nama yatowe umukuru w'igihugu umushasha w'umuryango General Salva Kiir, perezida wa Sudani y'Umanuko, niwe yasubiriye General Major Evariste Ndayishimiye w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye neza uburongozi bwa EAC maze atanuma kandi anatuma Uburundi busubira kugenderwa n'abatwara ibihugu. Ico kiringo cabayemwo ugusubirira hamwe ku Burundi n'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yashikiye mu Burundi. Imipaka y'ivyo bihugu yarasubiriye kugururwa. Ico kiringo catumye hashirwa ko ingabo zija hagati y'abasoda ba leta ya RDC n'abasoda ba M23. Uburundi bwarungitse batayo imwe mu ngabo za EAC muri Kongo. Ariko rero Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi arangije ikiringo yatakaje ishusho nziza yatanguranye. Niko bivurwa n'abahinga mu bari muri iyo nama yari yakoranije abakuru b'ibihugu batandukanye. Ahejeje yagerezwa ko ariko arafasha mu mpisho igisirikare ca RDC, aho yarungitse batayo zine z'abasoda b'u Burundi bambaye umwambaro w'igisirikare ca RDC. Ivyo nanone bigatomorwa n'abasirikare b'u Burundi barungitsweyo, bikaba bivurwa yuko abo basirikare bambara impuzu za RDC n'idarapo rya RDC kandi barasezeranye ko canke bararahiriye gupfira ku idarapo ry'u Burundi. Amakuru adushikiye rero nuko yahindutse umunyamatati nk'uko bishikirizwa n'abo bahinga. Arangije akekwa ko ivyo vyose abikoreshwa n'impera y'amafaranga yahawe. Birababaje cyane ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yovugwa ko yoba yarakoreshejwe kandi akaba yaradandaje abene igihugu. Abasirikare b'u Burundi bariko baratabazana cyane yuko ku igenekerezo ry'ejo haheze ariho hasohotse ibaruwa y'urupfu ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ivuye ku basoda b'u Burundi bari kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ikindi cananiye Perezida Evariste Ndayishimiye no kuba atabaye uwukomeza inzego z'umuryango wa EAC. Arinze aheze ikiringo atemeye gushira mu ngiro ingingo ya sentari ya EAC yemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amategeko agenga umuryango wa EAC. Evariste Ndayishimiye arangije Uburundi bwidogerwa na cane nka kimwe mu bihugu bitahira kandi bitagira intego. Bivugwa yuko igihugu c'u Burundi kitariha intererano z'umuryango, co kimwe na Sudani y'Umanuko ari nayo kuri ubu ngubu iramutswa ayo mabanga yo kurongora.
ivyo vyose rero tuzobigaruka ko mu yandi makuru yacu azarereka tuyabandanirize ku makuru yandi avurwa mu gihugu c'u Burundi. Nyuma yuko kwigenekerezo ry'ejo haheze twabwiye amakuru akomeye cyane yaradushikiye kubijanye na ba basore bo mu Rumonge bahanishijwe umunyororo w'imyaka 30. Umunyororo w'imyaka 30 nico gihano sentare nkuru ya Rumonge yaciriye kuri uyu wa gatanu imisoro ibiri y'imyaka ishika 18, ubundi w'imyaka 15 yahanishijwe gupfungwa imyaka 3. Mu ntahe y'ikibiriraho nanone bagiriwe n'icaha co gufata ku nguvu umwigeme w'imyaka 18 banafata amasanamu bariko baramusambanya. Ibyo byose birababaje cyane, ariko vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru adushikiye. Ariko umuhingamo wo kuri uyu wa gatanu heze bose niho bari muri quartier Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge. Urubanza rwaburanishijwe mu mwiherero kuko harimwo udakwije imyaka 18. Ayo masanamu niyo yabakoresheje mu gutera ubwoba uwo mwigeme, kuko amakuru ava mu Kanyenkoko abivuga. Ngo bamubwira ko bamurondeye ntabitabe canke ngo avuge ivyamushikiye bazoca bayakwirageza ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Nayo ayandi makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu abantu bashika 522 bakorewe amabi afatiye ku gitsina, harimo abakenyezi 473, abagabo 49, abigeme 35 hamwe n'umusore umwe. Bituye ishirahamwe SFBSP kuva mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2022 gushika mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2023. Nayo amabi akaba yari ayo mu ngo, gufata ku nguvu hamwe n'ayerekeye amatongo. Ivyo vyashikirijwe na Berize Ninazwe ajejwe imyifato muri iryo shirahamwe mu nama n'abamenyesha makuru ba Burundi News TV yatunganijwe kuri uyu wa 24 Munyonyi umwaka wa 2023 i Bujumbura. Mu gihe twimirije uruganda rw'iminsi 16 y'ibikorwa vyo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ruzotangura kuri uyu munsi ku itariki ya 25 Munyonyi umwaka wa 2023 gushika ku itariki y'10 Kigarama umwaka wa 2023. Nk'uko biri mu ntumbero y'iryo shirahamwe ryihaye guterera no kwita ko agateka k'abakenyezi n'abigeme mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Muri urwo ruganda kandi rero iryo shirahamwe rizokora nanone amanama atandukanye yo kuganira ku vyotuma ayo mabi atuzwa. Ibikorwa vyo guhimiriza abanyagihugu mu ntara zine zisanzwe zikorerwamo ni Bujumbura, Bubanza, Cibitoke na Kirundo. Kubijanye n'amabi afatiye ku gitsina, reka nsubire ndabakengurukire cyane nshuti banywanyi turiko turabana muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nk'uko twabibabwiye mu funyo amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya General Prime Niyongabo igihangange umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu c'u Burundi afashe ingingo ikomeye cyane. Nyuma yuko bikekwa ko umupfumu w'umukuru w'igihugu wa Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aturuka mu gihugu ca Tanzania yarahejeje kwanga yuko umukuru w'igihugu aganuka mu gihugu c'u Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko amagara y'umukuru w'igihugu ageramiwe. Amakuru dufise nuko kuri ubu ngubu Kere Nkurunziza yo bagira atangaza amajambo akomeye cyane na cyane ko ari vyo twahora tubabwira muri ibi biganiro kuvyerekeranye n'amakuru yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi amerewe. Umuvyeyi wacu arageramiwe, biravugwa yuko yo bagira ajanwe mu makungu na cyane ko bivugwa yuko ata miti iriko iramushikira mu gihugu ca Tanzania na cyane yuko abahinga mu vyerekeranye n'amagara baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri batabisubizo bariko baratanga. Bariko barabazwa ibibazo vy'uko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amerewe ariko atanyisho bariko baratanga. Hari amakuru avuga yuko kuri umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobagira amere nk'uko umwisi Petero Nkurunziza vyamugendeye. Kwigenekerezo ry'umunani Ruheshi umwaka wa 2020 murazi ko twumvirije inkuru y'umubabaro iteye ubwoba itarigeze iva mu mitima y'abene igihugu nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi vyose rero abasenga musenge kuko ibintu birahejeje gukomera cyane. Niyihe mvo yoba yatumye umukuru w'igihugu yangirwa kuganuka mu gihugu c'u Burundi?
hari amakuru adushikiye ava mu biro vy'umukuru w'igihugu Vice President Prosper Bazombanza aherutse gufata ingingo ikomeye cyane giturumbuka tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Kuva umukuru w'igihugu yashika muri Tanzania amagara yiwe arageramiwe cyane na cyane yuko hari ibikorwa bitandukanye mu manama atandukanye yahuje abakuru b'ibihugu atabonetsemwo na cyane ko hari ayandi yabereye mu mavuriro na cyane ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yahora avuganira umukuru w'igihugu, ariko kuri ubu ngubu bikaba biboneka ko yiyongoye ku karwi k'umukuru w'igihugu. Mwarumvirije yuko umukuru w'igihugu yafashwe n'ubu bugwayi bwiwe nyuma yuko yagirana ibiganiro n'uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Biravugwa yuko Gervais Ndirakobuca yoba yarahaye umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano nyuma yuko bikuye ku karwi k'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Injyane hagati mu bihangange nizo zatebeje umugambi wo gutembagaza ubutegetsi no gutangaza kudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Injyane hagati yo mu bikuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo we n'uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca vyo bari vyo vyaciye bitebeza umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ni gute ubutegetsi bwa nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye buhagaze? Kuri rigenekerezo kuri ubu tubabarira inkuru biravugwa yuko umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutahuka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi avuye muri Tanzania, nyuma yuko abahinga mu vyerekeranye n'amagara baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahejeje gushira ahagaragara ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu. Arategerejwe inyishu iva muri abo bahinga. Kere Nkurunziza nk'uwagendanira umukuru w'igihugu niko ashikiriza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye ndayubayobagira ashikiriza ijambo rikomeye cyane ku bene igihugu. Iryo jambo ni irihe tugira twumvirize ngaha kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nyuma y'iyi nama yabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri rigenekerezo rya 25 Munyonyo mu masaha y'ijoro, biravugwa yuko hari inama yakozwe kandi irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ivuga ku magara y'umukuru w'igihugu. Na cyane ko Angeline Ndayishimiye ndayubaye yaganutse ku igenekerezo ry'ejo haheze nyuma yuko yaravuye kuraba neza ibijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kandi ndabibutse yuko naho yari yavuye mu rugendo yari yakoreye muri Kenya. Ivyo vyose rero reka turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu Jodel Ndayishimiye n'ibindi bihangange kuri ubu baba bagira bafatirwa ingingo ikomeye cyane. General Prime Niyongabo nyuma yo kwibonekeza mu mugambi ukomeye cyane avuga ko yagerageje gutembagaza ubutegetsi kuri ubu bintu vyo bigira bikomere cyane. Kuri ubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba yagerageje kuba yategura kugandagura Kere Nkurunziza na cyane ko bivurwa yuko ari washigikiye umukuru w'igihugu. Arafashanya na General Prime Niyongabo mu bishoboka vyose kugira ngo ubutegetsi butembagazwe. Kushika ubundi haribazwa kandi hamenyekane imvirika iratuma kudeta idatangazwa kandi umukuru w'igihugu atari mu Burundi. Birakekwa ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo kuri ubu ngubu ari we yoba yaraciye atevye uwo mugambi wose wo gutembagaza ubutegetsi, na cyane ko vyavugwa ko ari we ategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ariko amakuru adahumuriza yose turaza kuyagaruka ko muri ibiganiro vyacu dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Timuje kure mu kanya turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye abamenyesha makuru bacu bariko barayatosora mu kanya turaza kuyabashitsa ko idonido. Iyi ni Burundi News TV.